Ibyo byose byava kutikunda cyane. Kutikunda Nariyanka cyane numva vraiment siniya Nariyanka pe. Nyene numva nyene ibintu ubuzima nyene nta sinige ubuzima bwose nabayeho. Sinigeze numva ndyoheho. Kubera ikibazo cy'ubumuga. Kubera ikibazo cy'ubumuga. Ngeze muri secondaire niho nyene adolescence urabibona ukuntu nyene umukobwa ibiki ni utangura nyene kubona ikibazo nyene ukavuga ati none mana yanje ukabona abagenzi bawe par exemple barafite abantu bakundana cyane nyene ntifuka sinzi nyene no bikubwira mugabo muri ico gihe nacengira akantu ka depression niko no vyita kubera nyene narigunga nta kintu na kimwe cangyohera narumva nyene biraho nyene ndi umuntu wo ngaho nyene shana rimba ngaro ubuzima bumeze gute sinabwiza nibonako n'umuntu yarambwira uri nta bantu bambwiye ko ndi Vanilla, you know how beautiful you are. Yeah, man, ndi mwiza ntibushobora kubyibaza shaje oya bon hari umuntu yigeze kubimpora kera arambwiza ko arambwira ati Vanilla ati nagukunda mugabo agenzi banje barandemereye urumva Ishimwe Vanilla, have a seat. C'est comment fresh sana umva ninavuga fresh uvuga sana ni fresh sana kama ka physically fit ndagiye kubona vyatari gute sawa umunsi wagenze gute genze neza cyane umunsi wagenze neza umeze gute wagenze gute neza nyene ndabyuka nyene mbyotse nyene ndi bonne humeur bimeze neza cyane ni cyayi kintu gushira muri bonne humeur umuziki music vyakwera ndo muziki force hari rap hari R&B hari zuke hari iki rero sinze kubitandukanya mugabo ubara umuziki kama so reka ndagwikaze mu kiganiro have a seat merci kwa shoye kwishikira ngahanye by the way waye umuntu wa kabiri dutumiye muri kino kiganiro bisigura yuko birarenze vyatari ikiganiro ukuntu kimeze dutumira abantu batandukanye bakicara kuri yo ntebe wicayeko bakadutera story y'ubuzima baba baraciyemwo bakatubwira the way bakize bakatubwira ups and downs baciyemwo kugira peut-être no kwadukurikirana bakagira ico bahinduye mu buzima bwacu. So this time around we got Ishimwe Vanilla, umukobwa mwiza cyane, umukobwa aciye bugufi cyane, umukobwa nyene afite amafyere mugabo sikirenga. Yes, Vanilla afite story afite ku mutima canke ivyo ibintu vyamubaye ko yifuza gusharinga natwe muri kino kiyago cacu ca have a seat. Ni Vanilla yavukanye ubumuga bumeze gute? Jewe navukanye aga problème kitwa hémiplégie gauche. Okay. Hémiplégie sinasigura gute. Ni nka paralyse. Hémiplégie bakunda kuyivuga kuri barya abantu bagize ama AVC. Niho bayivuga cyane ugasanga barabaye paralyse ukuboko n'ukuguru ntibigikora soit gauche canke droite. Je rero narayivukanye ngira ngo. Hama bagiye kubibona hageze ko ntambuka sinavuye barantwara kwa muganga naragize bakwenda ndaronka umuvyeyi yize umuganga barantwara kwa muganga baramvura kabisa ego bamugenye donc yuko nzokira agerageza mvuze nzokira hanyuma muri ico gihe barantwara ahantu muri sena ni Gitega ku bahazi baranyambika ibirato mvuye ku kirato naragize amakine akanya gatoya rero nyene ndashima Imana meze neza kuboko kurakora kabisa kuboko gauche n'ukuguru ni sawa meze neza nyene hari akantu nyene ko kubwata mugabo nyene ni neza nyene par rapport yuko narindi kera ubu ni sawa nyene mubo muvukana bose murafite muvukana ego ico kibazo cyashikiye wowe gusa cyawe gusa okay ndifuza kumenya ubuto bwawe bwari bumeze gute mu gihe tuzi neza yuko usanga mu gukina abantu benshi usanga bamugaye badakina cyo kimwe n'abandi bana ibintu nk'ivyo cyangwa usanga benshi biyugaranya ahantu kubera bavuga ati nakameze neza sinukirana abajyanye mugabo ndifuza kumenya ubuto bwa Vanilla
n'ubwo bumuga wari ufise bwari bumeze gute? Okay, je muri primaire ntabyo nari bwabone. Nyene nakina n'abandi bana nize no kwishuri nta mwana numwe yarafise ubumuga ni jeje nyene. Umuga ngeze secondaire nsubiye inyuma gato muri primaire nyene hari igihe nyene nataha nshavuye kubera nakinana n'abana kubera uko kuntu nagenda nambaye ibirato by'ibimuga. Abana nyene barantwenga canke n'abambwira wakimugawe. Nyene nkataha ndarira nkagishikambira mama bantutse ko ndi kimuga nyene bikambabaza muganye nta importance nini nabiha. Ngeze muri secondaire niho nyene adolescence urabibona ukuntu nyene umukobwa ibiki ni utangura nyene kubona ikibazo nyene ukavuga ati none mana yanje ukabona abagenzi bawe par exemple barafise abantu bakundana canke nyene nkavuga sinzi nyene no bikubwira mugabo muri ico gihe nacengira akantu ka depression niko no vyita kubera nyene narigunga nta kintu na kimwe cangyohera narumva nyene biraho nyene ndi umuntu wo ngaho nyene shana rimba ngari ubuzima bumeze gute? Okay, ku bantu peut-être bataracamo muri de depression cyangwa ku bandi bantu usanga okay hari ntubu bize je nabimenye ndabimenye ubu nakize nyene ko nari bisako ka depression sinikunda icyambere na mbere ikintu nakora kiri anormal narigunga urumva kera nahora mfise ibihere n'ubu birashobora kuhagira biriko buke urumva kera nahora mfise ibihere mu maso hose nyene ndibuka twarashobora gupanga programme n'abagenzi nkambara ngaheza niravye mu kiyo nkiraba nkavuga ati nibihere ati bahava bambwira ati kube kufise ibihere hacagiye ko nubwo bumuga navuga nti abantu bambaza ko wabaye iki byarantera n'ikibazo nyene nkumva mbabaye mu mutima nkagenda ndabwira ati none gamane kubera iki bintu eske bizohera abantu bazombona gute nyene nkumva nyene birambabaje mu mutima aho n'abantu bambwira mama mugabo je ndashimira mama wanje vraiment yarangwanye ko cyane vraiment yarantwara muri sena ndibuka yarantwara nari maze no kuhamenyera aho hantu muri sena akantwara akampenda yuko tutagiye muri sena ariko nshitseyo nkicinjira muri portail nkaca fata nkiruka yagera nkarira nkasara abaganga nyene bari bamaze kumenyera akamambwira ngo urakomeye umeze neza ngaje sinigeze mbona yuko ndi umwana ari normal ngira yaranarira arafuda hari umusigeze kumbwira uwo munsi nzopfa navyibagiye kweri uwo munsi hari umugenzi wa niga 9e uwo mugenzi wanje sinzi akantu nyene bimwe muri ko muratanye nza mbona nagacishije mwambwiye ngo wewe wakimugawe urumva cenda ntambabaye après midi nyene twasubiye cyo turahurana mwibarabara ndamubwira acambwira ngo utari kurarira ngo wabaye iki sinamubwira ni uwo mugenzi nawe ntawe mvuga izina naka ambwiye ngo ndi kimuga arababara nyene ngo urika ngende kumutuka ngo ntibararenga ndamubwira ntoya niba mwijoro arambwira ngo reka mvanira umeze neza ndabona nyene ko babaye afise nyene twosuze mu maso nyene ndabona yuko nyene bimuteye ikibazo nyene ariko nyene vraiment yarambereye umuvyeyi mwiza kandi kera rero sasa ndahora mvuga yuko genre n'ubu nyene ndibaza mama yibaza yuko ariko bikiri ariko vraiment aya asiko bikiri kera nahora mvuga ko atankunda genre ko kuntu ntiyumva nyene par exemple nkakuye abana babasaba nk'ikintu akacubwira uyaye ntaco mfise acamubwira unyimye kubera unyanka simvuge ko nyanka kubera ngendana ubumuga no nyene nkabigumana muri jewe iyo wamenda umwana mwiza nyene nkomeye ntiwari kubinkwa cyane ndamusabye ikigongo mama ukabona iki kiganiro sorry sana urumva wiyumvira ibindi wowe wiyumvira ibindi bintu tandis que ivyo bintu ubona umenga barakwanka societe nigukunda urakumiriwe
atari kubera ukumiriwe vraiment kandi ugasanga abantu bakubona nyene kuri umuntu ari normal nyene bakubona ntibakwanka ntibagukumira ibintu nk'ivyo mugabo je nyene nabona umenga nyene nta muntu ankunda ndaho nyene biraho tu ico gihe nyene muri ico gihe ndi muri secondaire nakunda gusenga nama ngenda gusenga hari nasenga muri senete abantu nakunda kuhasenga abantu ntibabizi nakunda kuja gusengayo kubera ko muri senete higabana bose abagendana ubumuga abatabona abatumva n'abagendana nyene ubumuga nyene bundi busanzwe bundi nico gituma numva nyene ndi muri ndahantu hanje ego ico gihe basenga mercredi vendredi dimanche ico gihe cyose narajaye après midi narajaye kugira nyene numve nyene yuko ndi muri place yawe nyene wisanta mwaneza nyivyane nakora ikindi kintu nakora nambara ibintu bitabayeho kugira simboneke genre nambara ibintu nyene kugira par exemple nambaye nkoko hari umuntu yambara avuga ati nambaye uko nyara abantu bose baraza kubona ko mbereho nanje nambara ibintu bisanzwe biraho kugira ngo nyene ntibambone mugabo aho nihendera baca bambona par exemple nk'abagenzi banje bambaye neza ati ivyo bintu mfane yambaye nibiki numva nyene nibaza yuko bataza kundaba cyane ariko baba bariko babona yuko batandukanye nabo baca babona ati ibi bintu bambaye muganye ntibareka iyo byose byava kutikunda nariyanka cyane numva vraiment nariyanka pe nyene numva nyene ubuzima nyene nta ubuzima bwose nabayeho sinigeze numva ndyoheho kubera ikibazo cy'ubumuga urafise nk'ikintu peut-être muri utarakira kuko ubunya tubye neza ko wakize turaza kuja muri step yo gukira ukiri muri ivyo bihe nyene by'ama depression byo kutikunda byo kwiyanka wibaza yuko muri uko kwiyanka no kutikunda hari ikintu warabuze mu buzima bwawe na confidence niyo nabuze kuko urashobora kuvuga ati ugasanga n'abagenzi ntushaka kuja mu bagenzi ntushaka kugira je nta bagenzi nari mfise muri cyo ubu niho ntangoye kugira abagenzi yene bira nta bagenzi nigeze ngira mu buzima name ndi je nyene ngira ngo abantu twabanye muhira ngira bibaza n'ubutekereje bwa cyane je sinigeze ndanagorana kuko navuga nti nsabi iki bampiki nta nakimwe ariko ndinze nsaba nubu ntibiramva nk'uko ndinze nsaba seko mba nkeneye vraiment mbasha ico kintu mba ndagikeneye numva ndagishaka sinari wa mwana akumasa utuntu mama ngurira ibi mama ngirira ibi nari umuntu nyene araho amenga nubu barambaza ati none nibiki par exemple nari umuntu basatacho yitayeho par exemple bashobora kumbaza nk'ibintu muhira ati iki kintu umuntu atwagikora ukuntu nabwo ati mu bikorwa mu bigomba nyene genre naco byari bi na valeur wabiha ego nyene nubu nyene mubona nyene ko ubuzima karahera nyene neza nyene nurakira neza rero nivyo ushatse kutubwira oya narakize pe narakize vraiment nyene sana narakize kwe kuko ubu ndikunda cyane vraiment kandi ava nabona yuko nari mwiza sinabwiza nibonako n'umuntu yarambwira uri nta bantu bambwiye ko ndi Vanilla, you know how beautiful you are. ndi mwiza ntibushobora kubyibaza ubu ndabizi ko ndi mwiza kuko uramaze kubona yuko nabivuga gute wewe kabosi urashobora kubona ko utari mwiza ukamubona ko utari mwiza pe urazi yuko uko kuntu utabona kuri mwiza yuko abantu biteba bakabona yuko nyene kabosi atabishaka kabisa nanje nuko nyene ukuntu ibona ko ndi mwiza hari gihe abantu babona yuko nyene pfa biraho tu mugandazi ko ndi mwiza ndi mwiza kera abantu nta muntu yigeze ambwira ko ndi mwiza nyene ngo vane uri mwiza bambwira utwenga neza
mfise itahe nziza sinishimye abantu b'Imana kuko muradukurikira sinishimye ariko izo compliment by the way nashaka kuziguha bambwira utwenga neza canke nyene ufise itahe nziza nico nagendera ko nyene navuga ati Imana ntiyimana vyose Imana warakoze kubona basi nico bakibona ibintu nk'ivyo nyene hama nyene ariko ubu ndi mwiza vraiment urisanta ko tu es ndi mwiza pe naho abantu batobibona ndi mwiza bani ariyo periode ya depression umuntu afata izindi decisions zitameze neza surtout soit ku mubiri wiwe cyangwa afata izindi decisions nyene zishobora kumwicira ubuzima bwiwe kubera iyo periode ya depression arimo nimba atari banga muri ivyo bihe wari kuracamwe bibabaje bimeze nabi kuri wewe hari decision bigeze gufata wabona yuko wayifashe ko ya depression urimo mbi eka jewe ngira kubera nakunda gusenga kwama ngenda gusenga bimwe ngo vyo kuvuga ngo iki nibiki yagute kwiyahura canke ukuvuga ati reka ndakunda ubuzima bwanjye nivyo kuda ko ndiyahura oya mugabo nta kintu na kimwe pe ko je Nariyanka n'abantu bambwira yuko ndi umuntu nkomeye par exemple ndiko ndavuga yuko je ndi kimuga canke mutoyi wanje yambwira ati wewe ugwaye he je ndi ukuboko kuja kutarakira neza par exemple nko kwikatira ivoka ikikushira ivoka gufata ikintu gutya n'ivyakunda nkabwira par exemple nka mutoyi wanje akambwira ngirira rino voka shashira nko mu njya par exemple nkabwira ati turi kurigira n'ibiki birakunariye kwigira nkumva nyine ndababaye nkumva we ntavyo ubona ikibazo mfise kuko udashobora kumfasha mugabo nyene yari kwanyereka yuko nyene urakomera urashoboye kuvyikorera ibinye nk'ivyo je nari mesera muhira narafata impuzu nk'imesera nta kintu na kimwe ntakora c'abantu badakomeye ibintu vyose ntibigeze banshira ahantu banyereka yuko wewe hari icyo udashoboye baranyeretse yuko nyene ibintu byose ndabishoboye ibintu vyose koza ivyombo ikintu cose nabi ndapfuma ndabikora nabi cyangwa bimara ko amasaha n'amasaha mugabo ndarabikora mama yarigeze anyereka ko ndi umuntu nyene ari ku ruhande nyene ibintu byarashitse ukabahojete bivanye nuko ufite ubumuga ugiye gusaba akazi ahantu canke iki niba bikubwire directement mugabo ukavuga ati je ndibaza yuko bamoye buno ubumuga bwanje je kubera nisuze stima sinkunda kuja mu bantu nubwo ntibikunda nakazi nyene harabuti nyene vuga nti ndabikora nabi ibintu nk'ivyo nyene sinigeze nyene oya turazi neza yuko depression yaraje papre urakira wakize gute je ukuntu nakize rero chambere nambere no kumenya Imana ego gusenga cyane vraiment hama ikindi naco hari umugenzi wanje yabimfashijemo narigeze kugira umuntu dukundana we yaranze kuva kera hama genre wewe yaranze kuva kera turakundana yari umuntu niwe muntu wa mbere kwanza yatanguye kumbwira ko ndi mwiza atangura kunyereka yuko malgré ko nduko ndi genre umuntu akomeye cyane mu buzima bw'abantu canke mu n'ubuzima bw'iwanje nta kwiyanka kubera aho kantu gatoyi kambayeko ndanamushimira cyane vraiment yarakoze kabisa ego avant yuko wibaza mu bihe vy'inyuma byarakorohera kuronka umuntu nyene agutahura mu rukundo akavuga ati ego akaza afise urukundo ruri pure akavuga ati jewe Vanilla ndamukunda malgré yuko ameze uku nuku byari byoroshe kuri wowe kumuronka shaje oya bon hari umuntu yigeze kubimpora kera arambwiza ko arambwira ati Vanilla ati nagukunda mugabo agenzi banje barandemereye mugabo nyene sinabifashe hose aho nyene umva nyene nari wa muntu navuga gute nari wa muntu nyene
okay ndose umuntu ankunda c'est vrai ni sawa ni bon mugabo nyene agiye navuga nti n'ubundi vraiment naja kugutera ibibazo ofite namutahura namutaravuga nti sha n'ubundi nivyo kugira ibibazo kubera jewe niwigire kubera abandi benshi bakomeye mushobora gukundana n'ivyo nyene uraja muri comfort zone yo kuvuga ati kwikije nakundwa bakubamura ubumuga ibiki oya ahubwo nije nayishizemo harageze ahantu mbona yuko nyene atakada gukundwa umuntu ankunda twarabigerageza mugagiye ntabico vyantwara mugabo uwo wundaje narumvise uwo munsi nakunzwe bitaraba yagufashije gute rero the story yagufashije gute mu nzira izaye yari wa muntu nyene anyumva muri vyose yazarambwira urakomeye umeze neza kambwira kuri mwiza urumva nyene ntangura kwikunda nyene abwira iki byose kibazo biniyo nk'ivyo nyene numva nyene ndakunzwe niwe yanafashije no naciye ngerageza kuza ndarondera kuri Google nyene umuntu yo kwisubiza ikizere ibintu nk'ivyo genre ibintu vy'ama depression ko abantu benshi bagendana ubumuga n'abagendana ubumuga gusa n'abantu par exemple umuntu yonze cyane cyangwa avyibushe cyane ashobora kuvuga ati wapi ukagisanga agendana depression atabizi yo kwiyanka kutikunda kubera atameze nka naka cyangwa yarashaka kugira agataye nka naka urumva abantu bagendana ubumuga bonyene usanga nyene ari abantu bigunga kandi ikindi kintu naco bakora je nk'ibintu nakora nabonye binyereka yuko nari muri depression nariguga incambere na mbere umuntu ambwiye ko nkunda numva ariko Imana canje numva okay yabonye icambere na mbere kugira aze ambwira ko nkunda yabonye yuko mfise ubwo bumuga yabirengeye ibyo bintu byose hari abakobwa benshi mu gisagara cyangwa yabarenganyaza kuri jeya numva nyene yuko sinzi namubona nyene nk'ikimana niko nobivuga ikindi kintu nakora je kubera ndakunda gutamba ndakunda n'umuziki nasohotse naratamba kugira mbe remarque naratamba narabikora nyine nk'akantu wemeze yego nyine kugira wampone yavuga ati finalement n'abantu bagendana ubumuga barashoboye numva nyine naragerageza nyine nkaboneka mu bantu ni ikintu nk'ico yego ndibaza yuko uri umwe mu bantu peut-être waciye muri ubwo buzima hari n'abandi benshi soit bapetitsi bawe canke abagukuriye nabo nyine ko baraca muri ivyo bibazo wibaza yuko nicaye ikintu wo sharing kuri bo nicaye ikintu wifuza basi ikintu no babwira ca mbere nibikunde ntaca Imana igirira ubusa Bible yavuga ngo byose bihuririza hamwe kutugirira neza kuba Imana yaturemye uku c'est que ibishaka kuko peut-être ngira ngo nyene kuko nta muntu numwe yoba Imana yamuremeye ubusa uko wowe umeze kose ndazi ko hari ikintu ushoboye gufasha muri societe cyane mu cyaco cyose bona yuko wewe uri umuntu nk'abandi kuko niyo wibona yuko uri umuntu nk'abandi n'abandi bazokubona nk'umuntu nk'abandi uwo niwe werekana faiblesse mu bantu bobo bazoca bagufata nyene yuko nyene atacumaza urumva ngo haguprivilege mu bintu bimwe kandi wari ushoboye nimba hari ikintu ushaka gukora mu buzima gikore uko ntihabuze ikintu ushoboye gikore kuko hari ibintu ushoboye kandi ibyo ushobora kugira akamaro abandi abantu baguca intege nabo ngo ngura ikimuga ntaci Imana igirira ubusa uri kimuga ntaco mugabo hari ikintu maze mu bantu ngira n'abavyeyi bavyaye abantu bagendana ubumuga ntibafata aba bana babasuzima je naragize Imana ngira umuvyeyi umu intellectuel niko no bivuga canke nyene azi ibintu by'ubuganga n'ibiki wewe yariyumviriye arantwara kwa muganga aramvuza ndakira ubu hongeze mvuga ko nakize sindi no muri kategori y'ibimuga vraiment
je naragiriwe ubuntu nimba mugerageze mukunda mudafise ubwo bushobozi bwo kubatwara kwa muganga bereka urukundo societe nimba par exemple nk'ubu haje umuntu avuga ati yo wavyaye ikimara nta kintu ufise ubona nazokumarira iki mu buzima ntucu wemeranya navyo wemeranye n'abantu mwereke yuko wewe ari umuntu nk'abandi urumva hanyuma umukunde umwereke urukundo kuko urukundo rwa mbere ruva ku bavyeyi umuvyeyi akwanse wumva uzokundwa uvuga ati n'abamvyaye bariko barantererana gute abandi bantu boza kunkunda niho hava n'ivyo bintu vyuko par exemple nk'abakobwa ugasanga aronse nk'umuntu amukunda amwereka urukundo kandi atamukunda réellement ashaka ibindi bintu ugasanga aguye muri ibyo bintu bibi kandi yibaza ngo araronse umukunda nabanze abavyeyi nibabanze babakunde babereka urukundo ntibazoje kururondera ahandi bagerageza uko bashoboye kose kuko n'abantu bambe abantu bagendana ubumuga n'abantu bambere baba bakeneye urukundo baba bakeneye kumva affection yose ishoboka bayibereke kuko nyene usanga bariko baragwa mu bindi bintu par exemple baronse nk'umuntu abereka urukundo usanga bagiye nago kandi bumva bakora ibintu vyari byo byose bishoboka bavuga ati umuntu yaje ankunda meze uko reka nanje nkora ibishoboka nikidashoboka arumva yuko bikora kugira ngo nyene uwo muntu bamugarde mu buzima rero numva bo abavyeyi surtout bo bakunda kugira ngo ntibaze barondera urukundo ahandi kabisa Vani jewe ukuntu meze sinzi ko ariko nawe umeze jewe ukuntu meze hari ibintu bishikira mu buzima bihinduka mu buzima bwanje nkava muri ibintu bimeze nabi nkaja mu bindi bimeze neza ugasanga birangyoye ku yo nkorora amosozi nkarira sivyo igihe uva mu madepression yawe nicaye ikintu cyahindutse mu buzima bwawe still no gishimira Imana canke umva wabonye changement irabaye urasara uvuga ati finally birabaye let's go nicaye ikintu cyambere n'umunezero nukuri je umunezero mfise muri bino bihe hawe ndigera ndonka ubuzima Jimbere ubu nakize niho ndabibona ava sinaryoherwa namavyuka ndi frustré ntaryohewe numva nyene nkibaza nibwo buzima abandi bantu bose babaye ariko umunezero mfise nta ndigera ndonka mu buzima peace of mind ego vraiment kumva yuko navuga gute kabasha ubu ndakira ikije harekira ukigiye umva nyene ubu sindabishira ku mutima cyane basi n'ikintu conshikira nk'ikintu kibi kinshyikiye sinca niyumvira bya bintu ni kubera ndi kimuga ni kubera ntameze nk'abandi urumva akantu kose kera kanshikira nabona yuko ari kubera ubumuga ego ntameze nk'abandi ariko uye ndanezerewe vraiment umunezero ni full ego vraiment no maso biraboneka urajojota kabisa happiness mbona ari nyinshi byataye yes ikiganiro ni have a seat rimwe nayishimye Vanilla karadutera stories ziwe zitandukanye mugabo bishitse Imana ikaguhezagira nicaye ikintu wifuza gufasha surtout abantu bafite ubumuga jewe reka ndabapartage akantu gatoya je kera nkigwaye nyene genre nkindi muri yo depression numva ko ntazogira mariage numva yuko nzorondera inoti hasi hejuru ahatabaho nahabaho kugira ngo ntunge nama mbona yuko nzoba mugwiza atunga Vanilla kugira bavuga Siyoni nabande bose navuga nti hari umukobwa canke nombaza afise inoti kandi numva iyo noti yanje izoherera mu bantu bagendana ubumuga surtout abakobwa kuko abakobwa ikintu maze kubona barahura n'ibibazo n'ama challenge menshi ugasanga nk'umukobwa societe yacu vraiment hari ukuntu na kera abakobwa batari considéré cyane uvutse rero ugendana ubwo bumuga ufise ubwo bumuga
hari ukuntu nyene ashaka gushira hari inyuma yeah. rero numva yuko umukobwa hari hose yaba ari utameze neza mu mutwe aha nyene ico kigo kandi Imana ifashe vraiment nzona nukuri pe numva nyene yuko nzofasha surtout abakobwa ego n'abahungu bazoba barimwo mugabo n'abakobwa cyane imyuga danse ko wiga uheze wiga imyuga umwuga nta mwuga udakiza niko bavuga ushoboye kwiga aheze yige universite master ibintu byose ashoboye kugira ngo babone yuko uwo mukobwa batakonsidera muri societe ashoboye gukora ikintu kuko umuntu urashobora kumurabira mu ntege nke ziwe ukibaza ngo ntaca azokumarira mugabo haga Imana ica mu bantu kandi ntica muri wa muntu mwiza akomeye afise agenda afise amaboko n'amaguru bikomeye nurya aye agenda no mubuga arashobora kugukura ahantu ahagushikana ahandi rero numva nyene yuko nyene nzoba umuvyeyi w'abantu benshi genre w'abantu surtout bagendana ubumuga Imana izimfashe Imana nayo urazi ko atanzigo ego vraiment numva nyene yuko kubera numva nyene igituma ntashaka kugira mariage numva nyene yuko nta muntu yonkunda naho yonkunda yo bankunze kubera ivyo nzoba mfise ko nzotunga kawaida niyo gahunda urabizi kabisa adolescence ni période twese twadushusha turabizi adolescence ukuntu biba bimeze muga ndifuza kumenya adolescence iwawe hamwe n'ubumuga bwawe yari imeze adolescence yanje rero sasa adolescence narasenga yego narasenga naje gusenga nakunda no gutamba nyene muga nyene hanini ibintu byose nakora je vraiment je novuga yuko ntanguye kubaho ubu nakize ko naho nabikora nyene kubera nyene peut-être abagenzi ba ufise urumva ugasanga nyene ufise nk'abagenzi je nta nabagenzi nigeze ngira badawe nagendana na petit frère niwe twaba turi kumwe ahantu hose n'abantu banze aho petit frère hari niho nabandi n'abagenzi benshi mfise n'abagenzi biwe abagenzi nari mfise n'abacamarade de classe usanga twahuriye ku ishuri bigaherera ku ishuri nyene abandi bantu nyene ni bandi usanga nyene je kubera abantu benshi bataba bazi yuko ngenda n'ubumuga usanga mfise abantu benshi tuvugana ku telefone uko bakubonye nko ku marezo sociaux kabona nyene kungenusa tayibiki ukaje biyenteza kuvugana nawe mugaye duhuye byaca bihera kubera amaze kubona ko abagati muri kino kiyago cyacu have a seat watuyagiye story nyinshi zitandukanye kandi nimba ari umuntu w'ubwenge nimba ari umuntu afite umutima nimba ari umuntu yicaye hasi nawe nyene akaracamo muri izo bihe wigeze gucamwo arafise ikintu kinini cyane aza gukuramwo muri kino kiyago cyacu mugabo ni tworangiza ndifuza kumenya ni yahe part ukunda cyane ku mubiri wawe nta nimwe kubera nta nimwe pe kubera oya kwanza ndabesha ndikunda wese ubu ndikunda nta kintu n'umushatsi wanje ndawukunda kubera kingira ibyo nkunda n'ibyo ndabikunda byose muga nta kintu mvuga ati aya nta kintu na kimwe ava niho navuga nti nzokwaba ntwenga kubera n'ibyo abantu bambwira canke nzokwaba nambara impuzu ibona kashataye yanje kubera n'ibyo abantu bambwira kugira hasi nyene mbe considere mu bantu ngira niko nabivuga muga ubu nyene sinambara canke sintwenga kubera ngo bambone ubonye ubikora ndabikora kubera ndabikunda naho umuntu yovyanka I don't care. Abantu nabo uko bigenza ugire neza ugire nabi nta umuntu ntari satisfait niko no bivuga hazokwamara ka ariko kamuga uko bigenza kose ntazobura umuntu agukritika rero uba wewe nico gituma mba jewe nkaba jewe muri jewe nibindyohera abandi bantu nabo uko bomfata kose ntaco bintwaye
ndagushimire cyane Vanilla Imana iguhezagire cyane ibintu wasabye Imana yuko izo gukorera kugira ushobore gufasha abandi bakobwa bari mu bibazo nawe wowe waraciyemo ngenda gusabira ku Mana umva frambo mu mufuki wawe itegeza kubikora kuya tuvuga basiyoni tuvuge the big boss Vanilla. Aïe, halafa. Merci.